nje kumurondera NATACHA nyine ngaha Isaac yaje gukora iki ibaze wowe kwanza tuko tushajingira mugari no kubonye nashatse ndakwirukana ariko vuga haro ba DJ bamwe warashmareka namuvuge ntacyo bitwaye DJ Paulin yaravuze ati abastar kubutangura kuvuga ati twe tukora igitaramo miliyoni 10 nkaza tuyavuze miliyoni 10 Fizzo yavuze miliyoni 50 kugira agenze gukora ishow yanyu ibiki ati bariko bari atumwanya nta mu promoter cyangwa se nta mu DJ nta muntu afise amafaranga yo ubaza uno munsi contrat yiwanje yarahindutse ku mwaka irahinduka ko ndavuga n'abaririmvyi kugira bandike bavuge amafaranga uyo muntu uyo umuririmvyi yavuze amafaranga je sindamumva mu mutwe Isaac TV ho Yes, 1 2 bakunze ba Isaac TV nagere kuvumbura NATACHA n'ukuri kwibana n'ingumuye kumumvumbura je ndabatereka inkuru ari gihe abantu bavuga urumva ibintu by'imivumburo sivyo sinzi biki jewe nje kumwironderera je nyene nje kumwironderera NATACHA nyene ngaha amatwa asumira yajava mu gihugu cya Tanzania ababibona barabibonye ku ma page atandukanye kuri page ya Facebook Instagram ebana ariko araza rero kandi jewe ndizanye nta numwe abizi vraiment nta numwe abizi nta na media nimwe yaje nta na television nimwe yaje ni jewe jenyene nabajumuja maraho ambwira ati NATACHA arashize mu kanya Isaac ntudekone ucuza umutubariza hanavuye avuye mu gukora igitaramo muri Tanzania twarabonye abantu bari benshi baramwitavye nivyo ariko NATACHA ko yari yarahagaritse ibiteramo ko ata muntu numwe yarakimuhamagara mu biteramo vyiwe gashaho kubera yuko azimvye uyo muntu yubahutse aramuhamagara NATACHA uwo mudandaza yamuhamagaye NATACHA muri Tanzania ninde rero jewe ngira ahari ndiko ndawindana na NATACHA ndabe yuko yaje kuma rero natwe kumana na Isaac TV sinda biherutse vraiment sinda nimerutse giye kuko umuntu gituromboka ariko uko biri kose bizagenda neza kandi NATACHA mbonye sha ntaza gupanika kameme jaramenyereye ntaza gupanika murabizi jaramenyereye turero kibuga cy'indege Mercure ndadaye mu kanya gato cyane araza kubashitse kandi ndaza kumukorerako nimutinye rero nimutinye jewe nari ngumbuye kuvumbura vraiment reka ndabwiza ko nari ndabikumbuye ndabimisinze abantu baguma bambaza Isaac waravye kuvumbura byagenze gute ariko je sinabihevye uno musore ngiye kumukorerako NATACHA welcome again Bukugu muvyibuhana NATACHA navyibushe ndabona amafreshera guma yiyonge ndibaza Juri yagira ngira ndamukurikiza abo bihebe si tunapiga vitu hageze kugira ukurikize NATACHA ndazi mumbwire okay ibinure vyabaye vyinshi oya gumuvyibuha gumutagata freshera zose iyi ni ventilateur ego karamfasha Uragufasha guma uhema neza. Okay. Sawa. NATACHA rero nshaka twende tuyaga gato. Naho urumva nyene vyabaye nyene giturumbuka ariko ntaco uko biri kose. NATACHA tusanzwe tumenyere kwanza reka tugira abantu. Uvuye mu gihugu cya Tanzania gukora iki? Mvuye muri concert. Marabibonye. Narabibonye. Ikigoma. Ego. Kigoma. Ya. Ni hafi. Ya. Ni kubera ibintu by'abazungu indege biki meni hafi vraiment ikibazo ca mbere nasabwe kuzokubaza n'abantu bose banashima n'abamenye ko nje kuvumbura cyangwa se kukuraba by the way reka ngoresha iyo mvugo bansabye yuko NATACHA turamuzi yuko asigaye azimvye mu vy'ibiteramo mu vy'ibiki aragoye Silve kugira abanye n'amakampuni namwegere birememe namwe ntibanakwiyumvira kumvo z'ingenu zimvye kandi niwe wavyikoreye uko na management yawe ikibazo ni uyu muntu yaguhamagaye hariya igiteramo sigwa warugiyemo uko biri bose bari baguhamagaye byagenze gute ubu muntu kugira amutore NATACHA minimum na tugize ku biciro bingana gute amafaranga ngana gute umuntu avuga amararonka bijyani novuga booking y'umustar bisanzwe oya si vyiza cyane si vyiza cyane si vyiza kubera mushara niba uvuga ya wenda kubajije nshobora kuvuga kandi usanga uri kurabesha
kubera abantu siko ugasanga umwana muto yibaza ati ninagera nka Natasha nkasora indirimbo 10 20 40 nzoronka nge amahera nitubesha abantu siko umushahara ni bawuvuga rero amahera ndonga basha ni meza cyane mvuye ikigoma ni Kigoma yes hari concert ya Vunja Bay Freddy eka kwanza ndamushimire Freddy Vunja Bay asante kwa kunialika ibintu byari bimeze neza nasanze abarundi ndatangara narinzi ko nta ndirimbo yiwanje bazi nta munanzi ariko nasanze vraiment ikigoma ni muhira ego ikigoma ni muhira wasanze abantu benshi bakuzi narabonye n'amabango bakoze Natasha la boss kwa abantu benshi bibaza yuko bijya bintu kumbure abastari mwabiteguye mwateguye abantu banyu ibiki oya ari ngaha urashobora kubitegura bivana siko ariko nta muntu yotegura nk'umustar kenshi ni team ubufise team cyangwa abafanzi bagukunda bagaca babitegura rero nshobora kubabuza ni mood yabo rero je nabisanze uko nyene hari nari muri hotel urumva no gusohoka sindahaze vraiment byari bigoya okay ariko ubu ndahazi nahabonye tumenyereye Natasha afashe urugendo agenda na team agenda na equipe y'abantu benshi ariko ubigire na Daroza na mukuru wawe basi ntabireva kubera ni hafi urumva sinashese birebire yari juste urumva Vunja Bay benshi baramuzi n'umuntu afise amamagaze umudandaza akomeye dandaza muri Tanzania rero ibintu vyiwe abikorera novuga province cyangwa munara zitandukanye ubu rero hari hageze ikigoma avuga ati ninde mu artiste nozana avuye hanze acazana jewe rero urumva nico gituma sinashatse ibintu byinshi murazi ko ndi queen of the stage ariko uwundi munsi muri Dar es Salaam cyangwa hehe ahantu hari abantu benshi nzotwara abaririmbyi no abadanser aba bodyguard kubera hari bari buzuye nashase no kubatwara arambwira ati nukwigora kubera aba bodyguard urazi ni ruguru ubazanye nta kintu baza kugucunga kubera dufise benshi bari nga vuga okay sava canke shobora kuba rakanoti yataguhaye gakwiye kubyo kari gakwije budget yo kuri hindege abantu urumva nta noti yiwanje biba bikwiranye ahubwo abantu niyo ndamobrisha je shobora gufata amara yiwanje ati ntwari umudanser biba birimwo utegeza kumubwira nzana abantu turi 10 turi batandatu turi ari band urashaka kumubwira 20 cyangwa 10 uko ya sawa Natasha rero ziwanje zibari ziri hagenyene wowe uvuga ati nishobora kuvuga amafaranga y'iteramo cyawe namushobora kuvuga amafaranga y'ibiteramo bya je urazi ibintu vy'amahera je ndabikunda niyo bamamagara la boss ni kubera ni izina byatanguye lala kujya mfise urukundo n'abantu bizana rero kujya kubera iki la boss yafashe nguvu ni kubera mfise kujya kuboko urumva rero me ibintu vy'amahera mwarambonye ndiko ndarura amahera sindabikunda cyane bishitse ariko sishobora kwerekana amahera mfise cyangwa ibiki ari umuntu yambwiye ati mubage bagwiza tunga nitwakubonye mvuga je ndumubwiza tunga w'amazi hey ntibatuhamagaye urumva urumva kwiza tugabaherekeje mu kandi si bose bagiye Natasha sindakuruhisha ariko reka mu guhera tuweze tubitwanyuma akabazo ka mbere ni funga mwaka abantu ko bazanye bakora bazanye none hajye nyine Natasha nyine yaraduhaye nyine hajya vyaheze nyine canke ari indirimbo yafunga mwaka irikiraza canke ni gute bayishatse ni sawa je mfise stock mfise indirimbo nyinshi funga mwaka irashobora kuba mfise concert le 31 kuri Hotel de la Tanganyika abantu barashobora ku ego mbaka mu gatondo bife imeze neza hapana bijya bindi byo mu nduru urazi kuri bonane umuntu akaza kuguhonyora kenshi abari n'imvura mu ijoro ire ni baraka mais baze kuri Hotel de la Tanganyika bagyoherwe n'abandi bariremvye yego vraiment je menyereye uriko urategura ibitaramo nk'ivyo urakunda kuzana aba artiste batandukanye rimwe na rimwe bavuye no hanze yego nari kubikora n'umugabo yarabimbagije ndabwira uyu mwaka duhindure twarahinduye rero oya ubu ni Natasha Sustain Fares turi hari kuri Hotel de la Tanganyika abandi artiste bo ngaha bazo byo tuzohindura nibindi muzobibona cyane cyane ivyo kujya ukuntu bazoteka ari rouge kiba orange c'est bientôt c'est bientôt okay zawa Natasha ndahejeje abantu rero barakeneye kumenya Natasha right now ubu nyine ari mu biki rero ari mu biki wavuye mu gitaramo wiviriye yumvira titiro za gushira nayibonye ijya navuze ubwa mbere weye andiko ndiyumvira gusa
Isaac yaje gukora iki ibaze wowe kwanza tuko tushajingira mu gari urumva je wambwiye ati Natasha araje warawe kuvuguma hafi nakubonye nashatse ndakwirukana ariko vuga wonyica ababodyguard bawe cyo nkunda urabahaye fresh bari bahagaze neza yo umubodyguard so kugwana umubodyguard n'urya adashaka akavuyo gusa bajya bagwana si byiza yego ikibazo rero cyakiri nyene Natasha right now ari mu bikirere wari mu biki turabona menga harakora ba induru ku marezo sociaux Natasha yinumiye harakora ba ama challenge atandukanye ku marezo sociaux ababidogira ba DJ abidogira imiziki abagira ibiki Natasha yinumiye urumva Jesse sishora kwidoga kubera mu DJ urumva jewe icyo nkora ndakora indirimbo nziza bo bagakora ivyo bashaka me bamenye ko turi inshuti twakuze batubona siko bakuze tubabona kandi agitangura akazi petete baraduciye ko turabahe nakazi canke bo baraduhaye akazi rero umuntu nkuyo umuntu ndazasema mwanadamu mwenzako kubera kumusabe kandi aziko ariko aragira amakosa rero baratiste batandukanye bagi baranavuga ati aba DJ bacu kumure bashaka ko bagwaye mu mitwe barafise abastari babo bafise abasani babo natsana nawe niko ucuvuga la kugwara mu mutwe babivuze neza nidabivuze Mr Champagne kubera urumva ndibaza baba bazi ko bariko baragira amakosa ariko bakikawusha me abarundi bashaka imiziki y'abarundi tuguma dusohora siko abarundi bashaka imiziki yacu rero babikoze babikora uko nyene me ntasho bahamagara mu DJ kiretse bigirishije Natasha bamagaye mbangiye no mu DJ ejo ngiye muri hanze apana byo ngaha nyene hafi ugiye muri Dar es Salaam tegeza gutwara mu DJ ninde ni naka ujya ugiye ruguru ni kuge nyene urumva rero bakunda imiziki saba journaliste saba DJ gusa n'abarundi n'aba journaliste aba DJ hoho siganda bibona babivuga me je urazi ko singenda mu mabar cyane cyane mu ma club ariko barabikino bokora vraiment na muntu yoza kubasaba ati tuvugirize indirimbo ari nziza ivuze dufise kariti nziza zisohokera ngaha zisohokera hanze dufise indirimbo nziza cyane Natasha ariko je ribaza ko atacho bitwaye agakantu ukamfashije gato haro ba DJ bamwe warashbarekana namuvuge ntacho bitwaye DJ Paulin yaravuze ati abastar kubutangura kuvuga ati twe tukore igiteramo miliyoni 10 nkazatu yavuze miliyoni 10 Fizzo yavuze miliyoni 50 kugira jenze gukora ishow yanyu ibiki ati bariko bari atumwanya nta mu promoter cyangwa se nta mu DJ nta muntu afise amafaranga yo ubaza uno munsi kontra yiwanje yarahindutse ku mwaka irahinduka nk'umuntu ama show arabizi urumva mbaka ndabivuge ndavyandike hage na showbiz yo kugwara mu mutwe ma cancer biki ari abantu bivugisha utuntu ati we tangura je mvuge umenga DJ Paulin ico batumvikana ndiko ndavuga n'abaririmvyi kugira bandike bavuge amafaranga uyo umuririmvyi yavuze amafaranga je sindamumva mu mutwe kubera kivuga rindira gwesho simba kuvuga ati je kuva no munsi ninde wabibonye hivi tunajua kashia Davido tunaya Chris Brown nitubabona gusa babazanye baririmba kubera iki tugira ibintu misi yagi mashobizi ya buro we bijya ntiwashi oya nivya vya Paulin bari vyande oya si ndabibona umenga nikomeze bariko baragira kugira baboneke boneka nka Natasha tieka video ku Facebook Instagram biwaki apana kudangadanganya abantu fise concert zibiri zitatu hanze cyo biki sinzi igahomba ndatoa nyimbo coming soon ziki tureke abantu twararushe mu muto tubarete batu bafuraye apana kubabesha turebe gutagaza nzogenda sinzogenda nitakula so zikula rero biki nitakula simutakura pale chibitoke ubiriza duhe abantu cyo bara mimi vuze ikintu abantu bose barajugumera kandi bavuga ati iki kintu kiraza kuba nikitoa afishe ni afishe nikisema leo ni kwa Belgique bien sûr unasikia kwa nini siti contrat zote urazi contrat mfise urazi abantu tuko turavugana bo hanze natesho tuzoza mbaka ndabishire ahabona tuzobona amafishe gusa byabaye nukuruhisha abantu twararushe pako jua mvua ubu imvura isigaye itwara abantu kera bikukua bitabitu ya burofa babwira ibintu vyubaka apa bitu gusema uyu canke muti muhari kwande dukore uremeranya na DJ Paulin ko amajyamera ari menshi ku mustar mu Burundi oya samara menshi so yasimeshi umuntu yaragira ko muyasaba yo mahera oya simeshi vraiment ayo mahera basavye arakwiye urumva kandi bivana na concert umuntu yashize concert kuri 3000 5000 10000 ushaka guhaye mahera ngaye ariko bivana azanye uwundi nk'ubu bazanye uwundi mustari bakamuha sinzi
100 millions par exemple no usaba yandi ukavuga basi okay basi na 10% canke ma 30% bivana siko byayiva sawa wewe ari ibintu byo mu kinama ari festival urumva bivana ubinjiriramo cyane me nta muntu avuga umushahara kuva uno munsi uraza amahera minatumika nkora kuri hoteke bdila Tanganyika amahera uhembwa ari oyaze nanoma mama wa club wa amazi namaliza uvuye muri Tanzania muri Tanzania uri mu bantu ndavyibuka Natasha ariko ndakakubaze ndavyibuka warigeze kumukosora Lolilo ukamubwira ati uko gitya kwa Tanzania uri kurishirako cyane abantu abana wema abana hivi est-ce que réellement ko bimeze Natasha kuba atangire kuguhamagaza mu bitaramo byabo hari kuguhamagaza sikuvuga ko na wema kujya urira urishasikia pako tofauti ya kazi ndio murangendaye si murangendaye ndagenda me ushobora mimi napiga picha sijui na naka twari kumwe mwabibonye no mu ma video mwabonye ku show uri wenyene oh yes na mwanya mfise bivana n'ikintu tuko turakora ico kintu dukore batu ari umunsi bazotubona simba kugenda ati mbaka bame concert ndio murangenda hanze gukora gusa video n'indirimbo ndonge quality nziza nivyo no ngabarakora ariko ari ahantu batara arakantu murashaka gatushe kandi kiri umuntu ari indirimbo morangorera ngaha rero nuvuga ati Natasha hora yamaha ari muri Tanzania muri Kenya ati ko batamuha show oya bandijegeje mina ingia imodoka iberi kuri aeroport siko bakamfata mina enda kwa nkafata apartment producer kaza nkagira video mejeje nimora mbibona une semaine 4 jours bandinga kuvuga ko abana wema washize kuvuga abana wema ni bintu oya je ni bintu nabakoreye barabiza abaririmbyi inarihi abantu indege abaririmbyi aba journaliste Harmonize na Rayvanny warawarihi indege aba journaliste usipigi nani ndazi ko urumva style yanyishe abana gusa kuvuga abo bandi sije sinkunda kuvuga amajambo ni kubera babibonye kandi arabaririmbyi babibonye siko rero ivyo twabakore ushika hariye bakacha kugira mimi siko niko mukoani kugira kwita amashobo yararize ninde yace yishura nta numwe nico ingo siko usingwa atagwanda kubera yari kumbwira na Natasha urumva yego filme ivyo wavuze nivyo wenye narabizi ivyo yabafashije nanje ndabizi ivyo yabambufa kubera yarabazana mubaze yarabazana no muhira Natasha wape hivi Diamond wenyene akaba arabizi simvuga amazina wenyene arabizi arashaka kukubwira Natasha yafashije ujya igetwaje yaciye adufata neza muramubibona marabibonye ariko je ivyo nico gituma namubwiye ntuzusubire kurira ndibaza nazusubire bige ivugisha ati murabona baratusema bavuge uge Diamond yavuze ni kubera we yagize ivyo azi umuziki wacu nyo bomenya gusa ruguru ni sawa dukore ni pole nabonyere bashitse ari mu Tanzania amaze gukora concert muri Nigeria wapi nioneshe wapi barabimye kibari sasa Natasha kama bashatubania tufanye nini ariko tugume dukora abana bacu bariko baraza bariko baridogera bariko bazana abartiste bavuye mu bindi bihugu bazino bijya we ntavyo oya ni bidogere urumva birasanzwe vraiment mushitsi ni mwiza ariko bazana umushitsi basonera n'abandi baririmbyi bonga badusonere baduye power bavuga ati Natasha apana kuzana umuririmbyi ati jenze kumwakira kuri aeroport naraho mora ndabibona bamba bakaza baba bodyguard undi nimba ari mukobwa nimba ari umviriza nta muntu w'umuriri ni mugenzi wawe inde kugira uweze kwakira uwundi muririmbyi kubera uri muri liste ni mugenzi wawe ni muzinanye okay murazinanye uko nyene petete uje kumwakira nkandi ni wowe wateguye show muri gyazuba mwayijuwa sona tuko mugari climatizer ariko je ndakunda imbeho cyane ongezea we ari he umushoferi urumva urumva ndakubwire rero gasanga umuririmbyi aje kwakira ninde bikubwiye ninde bigusavye warabibonye he tunangare benze tutararaba nabandi barafiki yetu babikoze he ari umugenzi nk'ubushe baje ndashaka kuvuga okay kubera nije ndamuhamagaye reka nze ndamwakira apana ibintu birebire uwundi yoganije show wo muririmbyi kubera uri muri liste atugiye ari muri conference sava uje kuri aeroport gukora iki muri gyazuba kwa kirande abantu bose baje kumwakira bakakubona umenga uko kirobezo nimuzosubire nta muririmbyi Natasha numwe mu barinjikazi bafise
igihababo n'ishavu n'urukundo n'ikigongwe ku muziki w'u Burundi urakunda n'abaririmbyi bakenzi biwawe ugasanga muri kumwe biki ibintu ariko dubiheruka kera wabihagaritse kubera iki oya uyu mwaka gusa niyo nahinduye gusa habaye gusa nashatse timu abafans na super fans ndabegere gusa gatoya ariko namuririmbyi vraiment niyo mbonye umuririmbyi ndabakunda cyane barabizi je ndazi kwishura neza ndashobora no kugwa conseil oya vraiment yego ndabakunda cyane namuririmbyi wese ndamukunda ndahejeje cyane akanalize nigeze gukora ndiko ndavuga kubijanye n'aba artiste bacu mugirira amahirwe yo kubonana n'abategetsi batandukanye nabonye barantangize izina muri Tanzania mena nariko ndavuga kubijanye nariko ndavuga ngene mubonana n'abakuru b'ibihugu batandukanye na son excellence n'abantu batandukanye mubasabe kubijanye na Spotify ama office ya biro ya YouTube ndakubaza Isaac maze kubona nde agiye ari umuririmbyi twagiyeyo umunsi mukuru rero ucumubwira ati nitujye bonane ngira ndakubwira ivy'umuziki kandi dufise umupapa dukunda ashaka kunezerwa natwe ucumubwira ibibazo ati nananiwe ikibazo teste cyangwa ibiki urumva hari umwanya aduhamagaye tuzomubwira uko muri ko murabivuga ni muri ko muratuvugira kugira baduhamagare niba duhamagara muzovyumva ariko apana bonane cyangwa Noel tukose kura ase tuko turavuga majamo makisho kuvuga yuko ikintu cyose gifite umwanya wawe ego ariko ni muri afata umwanya mu bicishe ko turavyandika nta muririmbyi atarandikira hariya turatwandika niba duha program cyangwa bagaduha rendezvous umuntu arashobora kugira bariki amakampani adandaza imiziki ku isi binjire kwanza nishobora no kubivuga bivugira hariya nta muntu avugira muri réseaux sociaux umviriza nanye nicubahiro nashobora kutwemerera ubivuge muri réseaux sociaux kwanza nandero urumva aho tubivugira bagwaye rendezvous wicaye ukamubwira papa mama dufise na mama mwiza adukunda urumva nuko Murakoze cyane mwabyumvise natashaka gusa aga cleaning neza ati kintu cyose umwanya wacu nashanda gushimire by the way mu biki baju batabikoze tuzobyikorera la nom ugo mu biki baju ndabona kabisa uguma wiyuba navyibushi shaka amasengesho yanyu ufise ibiro bingahe sishobora kubivuga umugabo wanje ni wabizi Natosha merci. Arounda aruha basha. Twende bye. Mukura yigira. Look ndakunda look yawe. Look abantu bose barayizi uri Natasha bayibonye bavuga na. Look iko shere. Nazana wazo kuyikopia rero. Barayikopia ariko bikabananira kubera kubera utegeza kuyikora ku munsi sio mchezo. Asante. Ariko babikore ugize ukucubala namba la bamba la. Imyembe. Merci sana Natasha. Natasha ndamwamuse Rosa. Oya Rosa. Ariko amubonye. Ndamubonye kuma. Isaac TV.